bamwe mu bakunzi ba equipe yitwa Manchester United Maestro Onezime umukunzi wa Manchester ati ubwo akubwira ati nimba ari ikintu cambere cangyoheye nuko umwana yitwa Mayino yahawe umwanya wo garuka mu kibuga mugabo ziko je naciye menya bamikunzi wa Manchester benshi nabo ntarinze nanzi benshi abantu bo muri Noro Manchester ashobora kuba equipe y'umuryango nese Manchester nese yo mu majaruguru y'igihugu abantu bo muri Noro mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi Manchester United barashobora kuba yirazwe n'abavyeyi bakababwira ati no equipe niyaja mu bihe bibi mugumane mu ndabire ku ikarata y'igihugu cy'u Bwongereza Manchester ahiri sinki muyingano za Kirundo ari tuze ngo zikayanze tuzi London ho habazwe equipe yitwa Chelsea mengerezwa no muganga n'aba infirmier bakse Rosenior Comment ça de Chelsea twagarutse ko mu buryo bw'imitsi ariko twagomba kuyigaruka ko uno munsi turabe projet uyu mumenyereza Rosenior ariko aradohereza muri equipe yitwa Chelsea yaje gusubirira mumenyereza ngo yirukanywa atakibazo na kimwe cy'umusaruro bamwagiriza ariko ngo azize ibindi Liam James Rosenior uyu ni umwongereza w'imyaka 41 Trejen yavutse igenekerezo rya 9 kwezi kwa ndwi igihumbi kimwe amajana 984 Trejen none kwa mani ntabone mujene basakinze cyo muri equipe nka za Derby County n'izindi Rosenior rero muri equipe ya Chelsea de Bruges nk'umumenyereza mukuru hariya inkino Sosthene amaze kumenyereza equipe yitwa Chelsea ahura na equipe yitwa Fulham yari uriya mu wundi mukapo kuri Fulham McFarlane yari Farran maze kumenyereza equipe ya Chelsea tsinda Charlton Athletic muri FA Cup kimwe cya 32 atsindwa na Arsenal urukino rwo gutangura muri Carabao Cup muri demi kimwe cya kabiri gishita nyuma atsinda Brentford muri Premier League kuri jona 22 bitsinda biri ku busa Stamford Bridge atsinda equipe yitwa Pafos muri Ligue des Champions kugira kundwi igirandwi kundwi 23 atsinze equipe yitwa Crystal Palace hareje bundi muri weekend ku munsi w'Imana bitatu kimwe araririwe na Napoli izo mwakira kuri Armando Maradona ndetse na West Ham azongera kandi kwa Stamford Bridge kundigira 24 izo zizorangiza ukwezi kwa mbere kuri equipe yitwa Chelsea azoshikira mu kwa kabiri kuri Arsenal ya kuri Emirates Stadium muri kimwe cya kabiri gishica nyuma curikira gusubiriza kuri Carabao Cup Rosenior kuvashika muri equipe ya Chelsea bimenyetso atanga yabatanga ibimenyetso by'umumenyereza azodoa Chelsea nziza mu Bwongereza no ku ruhando cyangwa se ku rwego mpuzamakungu mu nkino za UEFA Champions League n'izindi ya bwa mbere ikintu ngaruka ko nuko Chelsea ari urugero bari ko mu bijanye na resultat rudateye ubwoba ngerageje gukompara n'abakinyi bafise ariko kandi uwo bashaka baramutsinda pe ukabona ngo niburi Chelsea hari projet barimo itari kire explosa amatiere yo gutanga ibingana n'inguvu zabo kuko iyi ni equipe je twatanguye saison nyuma yuko batwaye Mondial de Club nta kintu nakimwe cyari gutuma ivyo no Arsenal no bituma Chelsea nta kintu nakimwe nari kumva ko ivyo no tuma City je no bituma Chelsea vyigwije nka kabiri parce que Man City yari equipe ubona ko iri kire integra bashasha ni equipe ivuye muri deception ya saison blanche ni equipe ubona ko niyo mood itari yari ni equipe irimo ibihuha byinshi byo kumva ngo Pep umwanya yosoka n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo Chelsea batanguye batuje avec confiance dasanzwe motivation idasanzwe igikombe batwaye cha Mondial de Club batsinze equipe nziza ku isi nka Paris Saint-Germain tuvuga ngo ku isi ninde mwiza nka Kaisedo kuri gatandatu twavuga ngo ku isi ninde mwiza tactiquement nk'umumenyereza yitwa Enzo Maresca ashobora gufata Reece James akamutransforma mu mediateur mwiza a complete umugabo yitwa Kaisedo ugatereka Enzo ku numero 10 bikajyoha twavuga ngo Cole Palmer eske aracari umukinyi wo gushaka ku gipimo
twiyumvira ngo ashoboye iki canke imeze gute ahubwo twabona ngo niyo Chelsea itamuha igikombe gikuru arasohoka muri ino ekipe rero sportive mu batangwa ari ekipe tubona ngo dukwiye kwituma presque vyose mugabo no musi turavye ibiharuro bya Chelsea nubwo bivugwa ko ari nico umugabo yitwa Marsca yoba yarazize ukudatuza rimwe na rimwe kudashira mu ngiro ivyo bavuganye n'aba boss mu jana n'izi project zabo bagiye barasinja bakinya imyaka myinshi n'ibindi bigiye bitandukanye ariko kote resultat jewe nk'umunyamupira novuga ngo hari uburyo yarimo amakenga rero no musi Rosenior nimbaje bien sûr menga hari uguhungabana kwabaye ariko nivyotuma ntamutuma resultat irenze peut-être iyo Marsca yaragezeko uno musi Marsca nimba tatsinda Manchester nzikura muri IPR ubwo Rosenior reka kuzimutuma peut-être ubushobozi bwiwe ndashobora kubugira ko amakenga nkavuga ngo nimba yabigaragarije kwa Strasbourg ni ekipe no paraporo ya Chelsea ko kwa Strasbourg na Gary O'Neil yarahatswe gukorora Wolverhampton Wanderers ariyo kandi ari karazinigagura muri weekend yatsinze ibitsindo menga bitanu bivuze ngo hari yuvuyeyo ukaza muri ekipe nka Chelsea bwambira abantu bagira amakenga ku bushobozi bwa kwera taho bakuzi mugabo iyo abantu bagize amakenga ku bushobozi bwawe ntivuze ko utoboresisa icongereza kivuga neza no umwongereza wo mpira w'abongereza yarawukinye izo changes ziba nk'umukinya sigaye kazi bamo rero cette fois-ci nk'umumenyereza mugabo novuga ngo benshi bashobora ko bibaza ko asimbye etape ariko jewe simbona ko asimbye etape kuko Chelsea urugero yari riko hari gitinyiri tari bwubake cyo tuma tuvuga ngo ese kumenyereza ntagomba ikorore kuko nubwo batwaye Mondial de Club dufata karonga igitinyiro no musi City igeze ko kumunazo sura Pepe Guardiola sico gitinyiro Chelsea yari igeze ko kumunasubiriye umugabo yitwa Enzo Maresca rezo mpura ke ndumva ku mugabo yitwa Rosenior asabwa bwa mbere gutuza ariko kandi tugaruka muri resultat mbere uko tuzoza kuraba rero eske wari karabana neza raba boss nimba no musukinye Manchester toute competition confond witwa Liam Rosenior ugatsindamo match zine ugatsindwa match mugabo muri Premier League ugashika utsinda Brentford usanga igisagara ukanatsinda Crystal Palace na musanga igisagara kereza mi ari giye twabona ko Chelsea itakiri ku rugero ariya match banganje na Brentford ni ari match ari bibiri ku bindi umenga Brentford yo mugabo Igor Thiago nk'umwataka wabo match ari bare bagize depart ndibuka match banganya depart ndibuka urugero Chelsea yari igeze kuko kumva ngo twemera ko Chelsea itsinda Crystal ariko matches mugabo no munsi turiko turabona icitwa icizere kiriko kiragaruka muri Chelsea avec démonstration les amis none munsi wibaza ko je ndavye uburyo Chelsea yatsinze Brentford n'uburyo batsinze Crystal eske muri match kuri kira je no gira ubwoba kuri Chelsea ndatangwe kugira icizere cyo kuvuga ngo cette fois ndashobora kwizera intsinzi ya Chelsea yavanye ukikina mugiye kwa Enzo je nabona ngo nizera intsinzi ya Chelsea ariko matches kandi atari uko Enzo Maresca adashoboye kuzitsinda ahubwo ari uko yabaye umugabo ahindagurika aricare ku mukinyi briskema kuri match yarakenereza ita kandi ubona ko umukinyi ari kumufasha ya Chelsea na Brentford bari bagize depart muri match ari un entraîneur qui a remarqué ko umugabo yitwa Cole Palmer ari mwiza nk'umuwinga mugabo akaguma forza kumukinisha nka nimero 10 un entraîneur qui a remarqué ko Enzo Fernandez akenera liberté yo gukina nka nimero 10 noneho ivya Caicedo na Reece James vyamaze gukunda ntubikomakome mugabo akama bisambagura kumukinya atari suspend kuri match adakeneye rotation uyu mugabo nawe ndamubonamo Margaret kandi umenyereza muto arabashobora kuvuga ngo ntangwe kumutera amashugwe niki mugabo izi match zibiri je wakinye muri Premier League hari uburyo basizinyere ku mugabo avuga ngo nimba ngeneye gutsinda match nimba na come tactique ariko reka bakinyi ndabahe gukina muri systeme yoroshe 4-2-3-1 ariko kandi muri 11 buri wese avuga ngo abandi bo 11 ba Chelsea kuko dufata karongo kuri match yatsinze equipe yitwa yatakishije Neto equipe yatsinze Estevao dufata gwera muri Ligue des Champions je kuko defense centrale sindayigarukamo defense centrale kwa Chelsea aragwaje baralterna benshi baravunagurika baragwaje abeza baravunika cyane match ya Pafos yakinije Reece James Caicedo na Fernandez hagati mu kibuga sivyo inyuma ya match ya Pafos match ya Crystal Palace hagati mu kibuga yakinishije Moses Caicedo Andrei Santos Enzo Fernandez Reece James agaruka kuri zibiri egale yuko bwa mbere ni yatakaje identité yo hagati mu kibuga Fernandez akaragumana position yiwe irinisi yari mworohereza nka nimero 10 noneho akatakisha Estevao na Pedro Neto n'uwitwa Joao Pedro Jankera Jesus wanagenda kuraba no kuri match ya Pafos yari yatakije Liam Delap Pedro Neto n'uwitwa Alejandro Garnacho donc hano haracariho gupeza kuraba hagati y'abaratero nako y'abawinga mfise
n'aba nimero 9 Vyiza ninde agomba kuba tirere ni bande bagomba kuzosubira abandi mugabo hagati mu kuvuga ni identity ya equipe ya Chelsea ni bimwe mu bintu vyagiye birandeseva ku mugabo yitwa Enzo Maresca hindagwa ibintu kenshi gashoboka kubona ko ata fact ukimvira none umuntu yipermeta guhindura system yipermeta guhindura 11 de départ yipermeta guhindura byose imbere ya equipe azikakeneye ku insinzi kandi abo bari kumuha insinzi batagoye batari na suspend Enzo niwa ari muri babana kuri kina gishaka atabishaka kabisa atabishaka no ari ikintu kimwe uno munsi bari mu nabanyeshuri bari munsi y'uburongozi bw'umugabo witwa Pep Guardiola mugabo umunyeshuri na mwarimu kugira ngo umwigisha aramura abanyeshuri hatebezagira umunyeshuri akora ibintu nk'ivyo umwigisha yakoze ni ikintu kigoye. Pepe ni wa mukinyi nako ni wa mumenyereza ashobora kubona Bernardo Silva akavuga ati uno munsi ndakugomba ku nimero 3 ndakugomba ku nimero 7 ndakugomba nk'umukasere ndakugomba nka nimero 8 ndakugomba hatandukanye naho usanzwe ukina bigakunda. Rero bano bamenyereza bato iyo ugomvye kugendera muri kino gicu cyo kumva ngo biriya nabonye kwa mwigisha nanje noza kubiplatiki wanje bitarakunda birapfa. Chelsea ni equipe ifise squad. Arsenal tuba tuyibona tukavuga ko Arsenal ifise squad nziza kandi yagutse mugabo mumenyereza yarabateguye. Chelsea ifise squad yagutse gusumba ya Arsenal nziza ku buryo jewe novuga ngo umukinyi wese wa Chelsea yakabere kwitwa titirere muri Chelsea gusa ntibikunda. Abo rero bagomba kuronka wa mumenyereza zikume gupanga liste de départ ya 11 de départ akanamenya n'umwanya wo gukora remplacement akamenya n'umwanya wa rotation akamenya umukinyi poste ashobora kumufasha ko niyo atomufasha ko ivyo bigatuma equipe ya Chelsea yubaka. Uno muzi ndiko ndabona umwana yitwa uyu Kuri Germain Parma ntacataye Chelsea mugigihe na ivyo yatanze Chelsea akayiha vyose nayo ntaco yamuhaye yaramuri ingufu z'ubuntu mugabo namuzi bitanguye kugaragaza ngo resultat zikoze mu influence gusoka muri William Estevao Messinho uno muzi kumubwira ati pfumwanya na Kore Palmer bo upfa kandi Kore Palmer imvune zimubandanije kuno kuntu se zikarangira kuno yashobora kuzogaruka mwaka uzasanga Estevao amubwira ati wone tukibereye guhigana Palmer ya Rwanda y'imvune ariko arakeneye ko Chelsea ironka resultat nziza zimwa stability yo kwaguma kuko urabona ko yavuzwe tanto gusubira kwa Man City yavuzwe tanto muri Manchester United ibi byose ni influence yo ko Parma inguvu atanga ni na profile ari karagira resultat za Chelsea rimwe na rimwe bitabihesha icubahiro mukinya bayi umunani kuri Ballon d'Or yarakeneye indi progression hamwe imvune zo bazimubani ariko akisanta bwa mbere ko yoshya amaguru hasi ni bimwe muri challenge ziriko peut-être umugabo witwa Rosenior ashobora gucamo ariko kandi ikintu nemera Rosenior yakosoye kuri Contremani ivyo Marsca yari yarakoze. Marsca yari yishe equipe afata abakinya barungika muri B hari urugero rwitwa ariko turabona gwa Benoît Badiashile ariko no musuravye match zibiza Benoît Badiashile ariko araba mwiza uribuka ko yaravuze kuri Yizeye aravuga ati j'ai besoin de tout le monde on repart à zéro turatangura twese uko bigenda kose hari kiriko kiriyongera kuri Rosenior ibuka umugabo yarungitse Charoba muri Crystal Palace ariko kubw'imvune z'urutavana ko asanga ari oblige kubwira Chelsea ati raba mu muhenda endiri equipe nubwo twabaye umwaka wose ariko mu kwa mbere bikunda agaruke bamugarukana atari kubw'umumenyereza mushatse ahubwo ari kubera yisanze muri urgence igomba gutuma agaruka. Ibi bintu vyarabaye desordre nyinshi kuri Enzo Maresca ukabona ngo que ça soit ivyo bamwagiriza nk'uburongozi peut-être nawe novuga ataciwe kuko haraho yasanze Chelsea nivyo yayisigiye kuko yayisanze muri Conference League arayiba abasanga badakina Champions League abashikanayo abasanga ata Big Four ayibazanamwe abasanga iyo mondial bayisanze maragitwara pemporte ugiye agitwara ariko ivyari negative vyari bihari uno musi na Real Rosenior byokora ko tumwevariwa en fonction cyo Chelsea keneye. Nuko kuri Chelsea kwa Arsenal haravuga ngo inama ikomeye cyane ishobora kuba yahuje abakinyi no musi na Mikel Arteta